bijanye no gutsimbataza intwari ibereye twarashoboye gukoranya amahera atari make ashika hagati hafi miliyoni 250 z'amarundi turashobora kuzishira muri ca kigo OBR kugira ngo azaterere mu bikorwa vy'iterambere vy'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ikintu uvuga cakozwe cyane mu bushikiranganje twarakoze igikorwa cyo gukarisha ubwenge n'ubuhinga abakozi bacu mu bisata binyuranye kugira ngo bagume bakora bafise ubuhinga bwotuma umwimbu ugenda ugwira aha mushikiranganje bwacu. Sino kwigwenda bidondagura byose nabwiye yuko turiko turashiraho n'icigwa umugambi mwiza w'ingene twoza turagwanya ibijanye na ruswa aha mushikiranganje bwacu no gutsimbataza intwari ibereye. Ivyo navyo umugambi tukatuzo gusohora mu misiri imbere. Mu bijanye n'imigenderanire n'u Burundi n'andi makungu novuga ko nabivuze mu bice bibiri. Igice ca mbere ni bijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ivyo twita mu Gifaransa coopération bilatérale. Ivyo navyo nko mwavyumvise naho twagiye tugira ibibazo vy'ikikiza coronavirus catuma tutaja mu mahanga uko tuvyifuza twarashoboye gutegura ingendo nyinshi nko mwavyumvise ingendo zimwe zari zirongowe n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi twarashoboye kuja mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Ubwo rugendo rero twarusozereye dushize umukono ku masezerano arenga 6 mu bisata binyuranye byo gufashanya hagati y'ibihugu vyacu Burundi na Guinée Equatoriale. Na cyane harabaye amasezerano ajanye no guhanahana abakozi bato na cyane mu bijanye n'uburimi n'ubworozi kugira ngo abarimi n'aborozi babishoboye bashoboye kuja kuzoza baraca amafaranga muri ico gihugu. Twashoboye kandi gutegura urugendo rw'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Gabon. Mu bisanzwe rwa rugendo rujejwe ico no kwita gukurikiranira hafi ibijanywe n'ishirahamwe ishirahamwe mpuzamakungu ihurikiye mu bihugu vya Afrika yo hagati ariyo twita mu Gifaransa CAC kugira ngo akora ibihugu bashoboye guhura barabe ingene uwo mugwi ico gisata kijanye no gutsimbataza imigendera myiza hagati y'ivyo bihugu vy'umugwi wa CAC ibihugu vya Afrika yo hagati bashobore gukorera hamwe kugira ngo vyiteze imbere imigenderanire myiza haburuja n'uruza rw'abantu hagati y'ibihugu vyacu. Aho naho twarashoboye kandi gutegura umubonano hagati y'umukuru w'igihugu cacu n'umukuru w'igihugu ca Gabon aho twashoboye kuvugana bijanye n'imigenderanire myiza hagati y'ibihugu vyacu n'ingene tugenda tuyitsimbataza umunsi ku munsi. Ikintu uvuga nuko mwibijanye no gufashanya n'ibindi bihugu twarashoboye kugirana ibiganiro bikomeye cyane hagati y'igihugu cacu n'igihugu c'Ubushinwa. Ivyo biganiro rero bikaba byari bihagaze cyane ku kuntu twoguma dukurikiranira hafi imigambi tumaze kuvugana nabo imwe iriko irarangurwa n'izorangurwa misiri imbere. Twashoboye kuvugana na cyane ibijanye n'ikigo c'akarorero kijanye n'uburimyi kiri Igihanga Ibubanza. Turavugana ingene twosanura ikibuga c'indege mpuzamakungu Mekyo Ndadaye cyo ngahe Bujumbura. Turavugana ingene twokatisha ibarabara iri riva Ibujumbura rija Igitega kugira ntirize riraca hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu kubera ibintu bijanye n'umutekano. Turavuga kandi yuko Ubushinwa bushobora kuzotubakira mu minsi iri imbere ibiro by'ubushikiranganje bwacu kandi ico gikorwa twibaza ko kitazoteba naho ikiza coronavirus kitavyorosha cyane. Twarashoboye kandi kugira ibiganiro hamwe n'igihugu ca Korea yo mu manuko kugira ngo turabe ingene twotsimbataza imigenderanire mu bijanye n'inyigisho mu mashuri yisumbuye no muri za kaminuza. Twongere kandi tuvugane n'ivyo gufashanya mu buryo bwo kwiyunguruza mu bushikiranganje bw'iwacu. Ubu rero tukaba turindiriye hafi imodoka 4 harimo imodoka nziza zitwara abategetsi tubirindiriye mu minsi imbere zikaba ziri aho hakurya mu Rwanda. Twarashoboye kandi gukora uko dushoboye kugira ngo turabe ko twonagura buke imigenderanire twashoboye yatosekaye imwe biboneka mu 2015 hagati y'Uburundi n'u Rwanda.
twaragize urugendo hakurya mu Rwanda kugira ngo mbonane na mugenzanje tuvugane ukuri turabe icokorwa kugira ngo iyo migenderanire ishobore kunaguka buke. Ico gikorwa rero n'ukirabandanya turaza turavugana naho tutabicisha mu binyamakuru misi yose tuguma tuganira na mugenzanje w'ico gihugu kugira ngo turabe ko buke twonagura iyo migenderanire atosekaye bimwe biboneka mu 2015. Mwarumvise yuko kandi ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya Union Européenne bashe kudufasha mu kubaka ibarabara rihuza Gatumba hamwe no ngaha kuri Shanika i Bujumbura kugira ngo imigenderanire na cyane bijanye n'urudandazwa hagati y'ibihugu vyacu vya Kongo n'u Burundi imigenderanire kuziramera neza abashaka gushora ibintu ngaha babishore borohewe n'abashaka gushora ibintu muri RDC bagende borohewe nabo nyene. Mwarumvise kandi yuko twashoboye gushira ku mukono biriko birakogwa biri mu nzira bikora bisa nibirangira igikorwa cyo gufashanya hagati y'u Burundi na Turkiya mu bijanye no kwivuna abansi. Ivyo navyo tuzobamenyesha muri siri imbere aho bizoba biteye. Twaragiraniye kandi n'amasezerano n'ico gihugu cya Turkiya mu bijanye n'ibyo no kwita umutekano hagati mu gihugu ingene tuza turafashanya kugira ngo umutekano mu bihugu byacu ugende utera imbere na kare ko musanzwe muzi ko ibihugu byose byacu ko ari bibiri byagize kiya kibazo cyo guhindura ubutegetsi biciye mu nguvu kandi tukabivamo neza twese turi babiri. Novuga rero ko mu bijanye n'ivyo gufashanya n'ibindi bihugu nta kindi shoye kongera ko kugira ncagagure reka tuvuge ibijanye no gufashanya hagati y'u Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu bimwe bita coopération multilatérale mu Gifaransa. Aho mwumvise yuko twabwiye ingene ubushikiranganje bwacu bugenda bukora uko bushoboye ku munsi kugira ngo bwifatanye n'ubushikiranganje bujejwe n'umutekano kugira ngo abarundi bacu bahungiye mu bihugu bibanyi bashe gutaha atagisabwe kandi twubahirije amategeko mpuzamakungu. Ico rero twaragikoranye n'ubushikiranganje bujejwe umutekano kandi cagenze neza murabona ku munsi indwi kundwi abarundi bataha ku bwinshi n'ibihugu bimwe byari byashizemwo intambamyi zimwe zitaboneka byahavuye vyemera yuko abarundi bavyipfuza botaha ivyo bihugu ntawo bigaruka ko ngira mwese murabizi. Mu bijanye n'amanama twagiye dukora twashe gukora amanama duciye muri bwa buhinga ngurukana bumenyi les réunions virtuelles y'ibihugu bihurikiye mu muryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati CAC. Twarashoboye gukora inama y'ibihugu vyarungitse abasoda muri Somalia muri Amisom. Turagira inama y'ibihugu bihurikiye mu mugwi w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga bigari naho nyene twashoboye guhura turavugana ivyekeye umutekano mu karere k'iwacu. Novuga kandi yuko habaye n'ingendo twararonse abashitsi baje bava mu bihugu bibanyi hamwe no mashirahamwe mpuzamakungu. Novuga cyane nk'intumwa y'umuryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati CAC, intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu LONU Madame Bintou Keita nawe nyene yaraje ngaho iwacu turashaka kuvugana ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Ikindi novuga gikomeye cyane muri ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu ni ivyerekeye gukura u Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyigwa agasakisaki n'igisata kijeje amahoro n'umutekano ku isi ca ONU. Ivyo mwaravyumvise mwese yabaye intambwe ikomeye ku Burundi kuko u Burundi bwasubijwe agateka. U Burundi nta manama y'agasakisaka kiba ku Burundi bigatuma abarundi tuca dukora ibikorwa bijanye n'iterambere. Ivyo bintu ntibigume bidutesha umwanya. Ivyo ngira mwaravyumvise sinobigaruka ko cyane. Ikindi navuze nuko twashoboye gushigikira bimwe biboneka abarundi bamwe na cyane President Ntibantunganya na President Domitien
kugira bashobore kuja guhagarikira amatora mu bihugu binyuranye. Mwaravyumvise neza ko Perezida Ntibantunganya yashoboye kuja guhagarikira amatora mu gihugu ca Tanzania hamwe no mu gihugu ca Centrafrique. Hanyuma Perezida Domitien nawe yashoboye kuja mu gihugu ca Burkina Faso guhagarikira amatora nyene, hanyuma arongera araja ejo bundi mwarabikurikiranye mu gihugu ca Uganda gukurikirana amatora muri ico gihugu. Abo rero bakuru ibihugu bibiri twarabahaye ico no kwita mu Gifaransa soutien politique kugira ngo ivyo bintu bikunde, bigatuma n'isura y'u Burundi igenda isa neza mu makungu no mu karere. Twashoboye kandi no gukora uko dushoboye kugira ngo dushobore gukorana n'aba ibihugu biserukira abaserukira ibihugu byabo bo mu bumwe bwa Burayi, kugira ngo tugume tuganira ku munsi ingene twogenda twumvikana ku bisabwa kugira ngo bashe gukuraho ibihano bafatiye Burundi. Ubu rero amanama gumaba je n'abakoresheje inama nkuko mwavyumvise, kandi twayazi dushira hamwe. Hariho ubushake kuri twese, haba kuri twebwe nabo mu muryango w'umwe bw'i Burayi, kugira ngo ivyo bihano bihave bidatevye kandi atagisabwe. Ivyo navyo nobabwira ko amanama mu rwego rw'abahinga aguma bawudute ku nama ya kabiri mu rwego rw'abahinga, hanyuma yindi nama ku rwego rwa politiki nayo ikazoba mu kwezi kwa kabiri, mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Navyo yene muzobimenya biciye mu bimenyesha makuru hamwe no mu point de presse tuzobagirisha. Ubwa gatatu navuze bijanye n'ico twise communication diplomatique, ni ibintu tuza turakora kugira dushikirize ku munsi ibikorwa mu bushikiranganje, tukabishikiriza abamenyesha makuru tubicishije mu buhinga ngurukana bumenyi, tubicishije mu point de presse nk'atuko turagira ubu, kugira ngo amakungu n'abarundi bamenye ibikorwa ku munsi mu bushikiranganje bwacu. Ico gikorwa rero carakozwe, nibaza ko n'ikiganiro tuko turagira uno munsi naco nyene arico kijanye n'ivyo kumenyesha ivyo dukora ku munsi mu bushikiranganje bwacu. Ubwa nyuma navuze n'ibijanye n'ingene imigenderanire hagati y'u Burundi n'abarundi ba mu makungu yogenda itsimbatara imera neza hagati ya leta y'u Burundi na diaspora. Ivyo navyo tubikora ku munsi, turavugana biciye mu bimenyesha makuru, turavugana biciye mu makete, turavugana biciye mu telefone, hari ukuntu tubatumira ngaha buri mwaka kugira ngo baze tubonane, tubabwire ingene bokora uko bashoboye kose kugira ngo bashobore kuzana imitahe yabo mu Burundi, bashobore gufasha mu bikorwa vy'iterambere. Ico gikorwa naco nyene igikorwa ca misi yose turiko turategura, kandi n'ibwirizwa ryotuma ryorohereza abarundi ba mu mahanga kugira baje ntibashe kuriha amatagisi, kugira bashobore korohererwa mu gushinga imitahe yabo mu gihugu iwacu. Ivyo navyo tukaza turabikorera cane abarundi batashe burundu mugabo bataje muri mwe vyo gutembera baca basubira bagataha.